kaze muri affaire finance avec Christian Gulenda mama ni kiganiro tushikirizwa tutegurirwa na BI nije ndagishikiriza no munsi ndagombye ko tuyaga ku bintu peut-être mushobora kwibaza ko bitandukanye na affaire finance ni ibintu bya assurance donc ku bantu mutaba mubizi cyangwa no ku bandi baba bizi no gutahura neza yuko assurance ni imwe ni ikintu kini bimwe mu byo business itoshobora kubaho assurance idahari donc ata assurance ihari nta business yobaho biragoye cyane ko business yobaho ata assurance ihari twaronse umushitsi no munsi ni net kaneza muhinga mu bya assurance yize n'ivy'amategeko donc niho nza kutuganira cyane akaduha no muco mu mwanya muto tuzoba tumufise. Okay, murakoze cyane nitwa Kaneza Ninette nkuko mubivuze je suis juriste de formation nkaba rero nkorera muri domaine ya assurance haciye hafi imyaka 8 igiye kuba 8 ubu rero nkaba ndongo ishirahamwe ryitwa Fast Insurance Brokers une société de courtage en assurance cyane mu Kirundi ishirahamwe ryorosha mu bijanye na assurance muri droit ego muri courtage assurance donc dans ma domaine biratandukanye ni canke droit assurance no muri droit biri muri ligne imwe parce que muri droit uriga iby'amategeko ego hari ama droit pénal le droit civil et le droit des assurances aussi irimo donc ni ibintu bifatanye cyane kuko assurance ubwayo ni contrat alors kugira ngo ushobore kwinterpreta neza contrat cyangwa unayikore wiconfectionner birasaba ama capacité y'umujuriste rero birafatanye cyane birafatanye n'ikintu ca assurance n'ikintu c'ubutunzi ego igituma nari mbajije ko kenshi abahejeje droit baca baba avocat baca baba juge mugabo urumva ryo rya mbere numvise umuntu ahejeje droit kaje muri assurance donc en fait kino kiganiro citwa affaire finance tuvuga cyane les trois sujets ni entrepreneuriat na investissement na finance donc mais la fois parce que twavuze kuri droit d'affaires n'ibintu by'amakontra bivuze kontra bice bibinyutse aussi niyumviriye ko tuvuga kuri assurance donc uri wakona ko ari assurance biza guhurira he ni affaire finance na assurance biza guhurira he donc warambwiye ko bihuye cyane birafatanye cyane kuko umuassureur akora iki mu bisanzwe umuassureur novuga yuko ni umuntu aza agafata amarisque ku bwayo agafata amarisque ku bwayo ukamuriha une prime agafata risque ku bwayo hama nkuko mubizi qui dit business qui dit aussi risque ego alors ego sinzi umuntu yavuze ati les grandes villes ntizari kubakwa New York ntiyari kubakwa iyo assurance atabahari okay ouais parce que nk'umuntu abantu baratinya kwemvesa ati none iki kintu iyi building tuyubake nk'ubuyogwa hasi nk'ubu twosaba ideni dusabye ideni hamikubiswe hasi bimeze gute kese hano suite voilà abantu rero bikabagora kurinda kugira ngo bamvesise ibintu binini alors abassureurs bacara ba présent bavuga ati non faites cet investissement nous on va prendre le risque icyo cyatumye rero amavira amwe yubakwa kubera umuntu avuga ati kirya kintu kigatembagara je suis assuré voilà alors il est vrai que muri kumbure sinoca nkopa directement u Burundi nayo ma grande ville à New York n'izindi ariko uko biri kose ku rwego rwawo abarundi barafise business bakora baraprena leur risque alors isoko yahiye ego mukini donc umusaga babaje kubaka isoko bavuze ko umuntu ategereza kugira assurance icyo kintu muvuze kiranababaje kuko assurance nko mu binabimenya assurance ntiramenyekana mu bwenge mu habitude ntiraja muri culture y'abarundi ni naco gituma
namwe bw'umutangaye yuko umuntu aheza droit akaca yiyorienta muri assurance parce que ça n'existe même pas dans les têtes des gens babona barreau babona magistrature et pourtant non muri assurance c'est une carrière il est ouvert pour les juristes baba bari outillés déjà baba bari outillés alors comme ari domaine de gisanzwe tanadwi benshi ntibiyorienta muri ivyo rero muvuze ivy'isoko kumburengera ngo twari kubivuga sinzi ko mwateguye kutuvuga après ariko mais suis aussi ici en tant qu'ambassadeur y'ikintu ca assurance kugira ngo abantu benshi bayimenye ko ikenewe kandi ko iri disponible kandi assurance idafata umuntu afise uburyo bwinshi assurance ifata umuntu wari wese rero mukivuga ivy'isoko isoko buri urabona ko harimo n'abadandaza benshi cyane kuri n'ibintu bibabaje cyane ibintu bibabaje kubona isoko yarahiye ariko kibabaje no gusumba nuko abadandaza bari barafashe assurance ari bake cyane urabona ko isoko ririmo abantu benshi cyane ariko nta bantu bashika ijana bafashe assurance no kuvuga yuko abo bake bari barafashe assurance barashoboye kuronka indishi ariko abatigeze bayifata urumva byaherenga ako nakarorero mu buryo ndetse kuvuga ibya New York vyakure kumbura umuntu adafata akarorero ko ngaha hafi dushobora kuba dufise hano Bujumbura hano Burundi rero benshi usanga muba muzinanye canke yarabo mu muryango canke mu kibano harabo ubuzima bwaciye buhagarara harabo batasuye guhaguruka ariko abo bake bayifashe barabayendaminize barabandanya ariko abo bandi hari aho vyanse n'abandi baronse ubufasha mu nyuma ariko urumva yuko cabaye ikintu kibabaje mugabo iyo hakabaho iyo kumbure bose baba barumvise ico kintu ca assurance bakaba bayifashe vyaba ari nkaho okay turahagaze umwanya muto mugabo turashure gusubira kuronka inguvu turabandanije umubabaro ntwari kungana rero assurance ni ikintu kiri méconnu ni ikintu abantu batiyumvira cyane batibuka cyane kubwo kugitinya wumva umengo ni ikintu c'umuntu yifisa ariko assurance ifata aho ugeze ego peut-être ni kuko abantu batacirukira ntiyashobora kuba harabayeho donc effort ntayo muri sensibilisation donc batabishizemwo uruhara runini mu gusensibiliza kwenginga abantu gufata ama assurance kuko jusque là ama assurance abapolisi exige ama assurance y'imodoka nayo ajya ama assurance donc d'après ibyo numva kuri terrain ajya ama assurance y'imodoka umuntu agira yashora imodoka ko umuntu aza kugonga canke donc ego ijya ni contre-tiers kuvuga yuko ujya umuntu afashe assurance nyene imodoka musanze abagiye guproteja umuntu ashobora kugira nabi canke ibintu ashaka konona ego ni mwe bwa buryo nabwiye yuko mu assurance aba yafashe risque ati donne-moi cette prime ni wonona ikinaka nzoseruka aho rero ni muntu mbere yo guproteja abantu kuko ushobora konona ikintu c'umuntu atamakashi ufise atamahera ufise akagwa mu mporero rero kugira ngo ico kintu kihave urariha prime wagira accident ugahakonesa ikosa umusihora agaseruka mu kibanza cawe rero abasihora no kuri baragerageje tubandanya tugerageza dusensibiliza twese dusensibiliza namwe ndiko ndabasensibiliza abazora bikiganiro bazobitahura ariko hari ikintu gifatanya n'umuco w'abarundi ego assurance ziri kwinshi hari assurance y'ibintu hari assurance y'abantu ubuzima alors dufate nka assurance y'ibintu ukavuga uti ukabwira nk'umudandaza ati urabona iyi stock yawe ngene ingana ni miliyoni 500 ni miliyoni 600 ari nk'ubu ati umuntu wenyene yosiga ngahitabe yose byoshe akantu gato karashaka kubiturira rero umwe akavuga ati nivyo problem reka fata assurance singwe mu mpore hanyuma uwundi ati eka cya kintu cy'imico nakubari ati nzoba ndiko ndahamwe ya kera atamuntu yavuga niyo mwizina umuntu atakiriho kandi n'ubu kuri bamwe biraca hari umuntu atakiriho ntibamuvuga ibintu nyene bibi nta ubivuga ngo uri kurabihamagara akavuga ati nk'umuntu afatira assurance inzu yanje
nije naba ndiko ndahamagara uwo muriro woza ubona bukeye ihiye mvuga numva ihiye abandamize niyihoza la politique de touche niyihoza ntafatiye Asssurance inzu ntizosha mugabo ari nkamwe bifata uwo mengo yo batanguye kwiyumvira ikibi rero hari ibintu mugira ngo Asssurance navuga ngo ikomeze kumenyekana hanyuma n'amaefort y'abassureur canke abaconseiller en assurance nka jewe tworoherwe tuko turabiganira n'abantu nuko ico kintu gifatanye n'umuco wo kutavuga ikibi kutavuga urupfu rw'umuntu byovaho kugira ngo twevuriwe hanze nta muntu adafata Asssurance arafata Asssurance agategura ibintu vyiwe afise bikaba bikingiye ndetse n'ubuzima bwe akavuga ati ari nkamwe nopfa abasigwa banje ntibazosigara imbokoboko akabitegura byose kandi uwo muntu ntacapfa ngo nuko abiteguye n'ibintu byo n'ibice bisha ngo nuko abiteguye nibaza ko twokwevuriwe au niveau de la mentalité kandi rero ndabashimiye muri affaire finance iyi ni opportunité mu mpaye byo kongera kuvuga Asssurance ko iri accessible disponible pour tout le monde. Murakoze cyane. Okay, donc igomba kugira rero spécifiquement ku bintu mu bijanye na aho ufatanye Asssurance na business. Okay. Donc ahantu biza guhwanira neza. Donc watubwiye ivyo muri hari ivyo waciye ko nk'akararo watanze muri New York. N'akararo watanze donc ugize comparaison New York donc ko baraduza agacugira na comparaison y'isoko. Donc abantu jana gusa bari assuré. Donc je ndibaza ko donc le plus uza kutubwira cyane uja muri iyo angle le plus kugira ngo tuza gufasha abantu benshi aba jeune peut-être n'abari ndani muri business bamaze igihe mugabo batibuka kwasurisha ibintu byabo. Donc ego tubwire muri ntuze nka par exemple nka nibihe muri business umuntu yasurisha. Okay. Afatira afatira risque. Murakoze cyane. Asssurance incendie par exemple. Asssurance incendie umudandaza. Est-ce que arashobora gufata Asssurance incendie? Oui. Parce que abafise ibintu ashaka guprotéger contre umuriro. Notamment ari magasin ama marchandises ari. Canke ari stock ama marchandises ari. Alors un commerçant ari ngaho peut-être ashobora kwemvesisa hana karonka amahera ugasanga nta n'ideni afise akaca ashiraho imagaza yiwe l'exemple y'isoko canke ikindi kintu ushobora ca mbabare kumvuga ideni nsaba ikigongo imisi iyo twandavuga Asssurance uhura ndiko ndavuga ibintu bibi kavuga ati none bazaba ariko Asssurance amarisque nyene amarisque nyama ni ikintu kitari ciza gishikira imana ishimwe c'est très bon que l'assureur est là pour prendre ses risques. Alors umucommerçant afise magasin aho ariko aridandariza arahejeje arugaye 18h aratashe do 18h hasize kugira azagaruke ashaka kuba ibintu byinshi hashaka kuba incendie iturutse muri magasin iwe iturutse ku mubanyi kumbure nawe yagize incendie icikurura ishikani wiwe nk'uwo mukomesoro bamusanze ntabakwiye no gusinzira ngo atora agatiro ariko tarafata Asssurance y'ivyo bintu kuko unabiravye iyo umuntu ashoboye kuganira nabo hanyuma umuntu akamubwira ati fata Asssurance umubwiye amafaranga ariha aratangara cyane avuga ati none amafaranga turiha nayo nyene ni buri kwezi ntoya ni ku mwaka wose rero ashaka n'ibintu kuko ntabimenya hakiri kare rero kenshi umuntu ashoboye kumushikira akabimenya aterafata Asssurance. Iyindi numva yuko hari Asssurance ifatanye ni ya business nko mu bisabye. Kindi naco Asssurance transport des marchandises pour les importateurs. Aba importateurs noneho ubuho ni itegeko ama marchandises arenga $2000 ategerezwa gufatirwa Asssurance. Ibyo byose byakozwe kubera iki kugira ba protéger donc les importateurs doivent protéger les échanges ntihagire icononekara. Ni ukuvuga yuko utumye ko ibyashara byawe bikaza n'indege canke bikaza n'ubwato bifasha Asssurance transport des marchandises. Ni ukuvuga yuko wewe wabitumye ko biteza gushikira bitagushikiriye ngo ubwato bwibiye indege yakorotse urarihwa. Okay. Byose urarihwa byose.
wow ukumva ngahagije gufata assurance ego ushobora gusanga nk'ibyashara by'ibihumbi nka $40,000 ubirihiye nk'ibihumbi amajana 200,000 francs hanyuma bigize ikibazo 300,000 gutyo. Assurance transport ku mudandaza ni ikintu gifasha cyane bivuga yuko bya bidandazwa by'iyo bidashitse kuko ubwato bwagize accident cyangwa indege yagize accident arasubizwa uburyo bwiwe akongera kurangura bushasha. Urumva assurance irafatanye cyane gose na business. Okay. Tugiye muri assurance credit naho murazi yuko musanzwe les businessmen bakoresha beaucoup plus les crédits. Alors produit yitwa assurance credit ifasha umuntu wese afashe assurance credit. No kuvuga yuko umu assureur nako umubanki yaguhaye amafaranga aravuga ati mu kiringo kanaka uzoba yasubije atego. Mugabo muri ico kiringo ushobora kwitaba Imana. Iyo witavye Imana rero buriya banki irafise ibintu ica yikorako. Okay. Ya ma hypothèque ikintu cyose baje kugwatiriza irakikorako. Mugabo urashobora kuba plus malin, plus intelligent ukaja comme assureur ugafata assurance crédit. Assurance crédit c'est quoi? Nuko ushoboye bishitse mbabarire kongera kuvuga ibintu bitari positive ariko biri positive bishitse ukitaba Imana nuko yarasiho kacaza kariha ryadeni. Okay. Bishitse ukitaba Imana gusa uvuze assurance credit nagira ngo donc mu gihe bikunaniye kuriha utapfuye ubwa ukaburi ngaho ukakonera kuriha nagira afetwa ufashe assurance credit nagira ngo wese kivye yantonze ko bazogufatira ama hypothèque udashoboye kuriha. Oya ivyo pour mu Burundi kiri disponible na assurance credit ahandi birahari ahandi bakoko hariho ari ukuntu kundi bikorwa ariko sino byita assurance credit ariko n'ibihugu usanga ibintu byose birimo kuvuga ngo umuco kintu cyose kirimo umuco ataburyo nabo mushobora gukoresha amategeko kubw'inyungu zawe sinzi ushatse kunyumva yuko umuntu ashobora kwishira muri position yuko atagishoboye kuri hagira ngo umuntu amurihire oya ariko assurance credit hanini irakora kuvyerekeye impanuka y'urupfu. Bishitse ukitaba Imana kuvuga yuko warukiriho iyo warukiriho washoboye kuriha ugakora ukunguka ukariha mugabo bishika ukitaba Imana par exemple kuvuga yuko aba endroit nibo baca basigara bahangayika bikabagora n'ingene bumvikana na banki kuko mu busanzwe banki yoyo ivuga ati ibyo twavuganye ni ibi ntiyinjira ku ruhande ariko mu asho hacaza akavuga ati tu m'as donné une prime unyizera yuko ushobora guserukira ushobora gufata amahitwe ku bwawe mu gihe witavye Imana banki kacirihwa hanyuma babasigwa bawe ntibasufre na za business zawe naho kumbura utakiriho zikabandanya zigenda kuko urumva hari igihe umuntu yitaba Imana hanyuma ivyo byose cyabiyongana nawe kubera iki kubera urupfu n'ikintu twese utazi ari kizohaba ariko naho utabuzi ari kizoba quand même tu peux protéger tes affaires ta famille tes kugira ngo n'igihe utazobuhari les choses zibandanye zikontinua rouler hanyuma ico ni ikintu gifatanye cyane na produit afatanye cyane na business ariko hama produit yose assurance mu rusanzwe arafatanya n'ikintu cy'ubutunzi muri rusangi nawo uri umuntu asanzwe ahembwa ku kwezi umusalarié kugira ngo en fait assurance igufasha kudepensa buhoro cyangwa kutadepensa carrément cyangwa ikagufasha kugira iki kuziganya kandi ukuziganya niko utunga. Umusara yafise umuduga akava ku rwego rwo gufata irya assurance barumwana muvuze contre-tiers il est obligatoire protéger abandi akavuga ati reka ntange un certain montant kugira ngo protéger umuduga wanje pour une assurance omnium tout risque. Rero tout risque igufasha yuko tu ne dépenses plus muri garage iyo ugize accident. Yego. Donc l'assureur fait dépenses. Urumva ufashe tout risque par exemple hanyuma ukonona ibya mugenzi wawe bien sûr l'assureur harakurihira hanyuma bishise nawe ugakora accident kandi ari nikosa ryawe yaba wari wafashe assurance isanzwe ugenda kwikoreshereza ukisopa mugabo cette fois ko wafashe omnium na rikosa ryawe quand même waramaze kugira iki kumuha l'assureur ngo afate tout
tous tes risques par rapport à ton véhicule aca agenda agakoresha umuduga wawe wari kudebursa 5 millions 10 millions kugira ngo uve muri iyo garage tu débourses 0 francs urumva yuko ubutunzi bw'umuryango ubugize iki uba buzigamye. Ok. Par exemple, il y a assurance omnium de risque imodoka. Et prime, j'ai entendu que la prime. Bon, la prime, byogora ko ndayibabarira ndababeshe kubera iki? Kubera imiduga ntinganya. Ok. Imiduga dufate. Ok. Dufate Mercedes-Benz, AMG, quoi. Je ne sais pas. Reka ntaco unyemerere gato. Kiwawe ufate exemple yiwawe. Yego unyemerere gato ntituje mu biharuro muri iyo ka kubera uco wofata kimwe gusa nuko amafaranga donc avara uwo muduga par rapport à la prime c'est minime. Non, prime ni ntoya cyane ni ntoya cyane. hanyuma la prime nta kamaro ko nokubwira uko ça dépend d'un assureur à l'autre ariko les écarts ni zitoya cyane mugabo hama hariho un écart niniya cyane entre la prime et le risque pris. Urumva masaba bafashe risque niniya par rapport ya prime kawe. Iyindi produit ifasha nakuvuga kuzigama ubutunzi bw'umuryango ni assurance maladie où tu payes une prime à ton assureur hama ukamara umwaka wose uvuza ta famille utagisubira kwisopa. Ikintu rero gikunda gutwara uburyo imiryango myinshi mu Burundi na amafaranga kuja kwivuza bakariha 100% ariko hari gihe bivaye n'ivyo umuntu akora hari barusanga bagira iki bakora aho kama ico kintu kihari mugabo nko umudandaza atamu boss afise niwe mu boss wonyene niwe acha abakwiye gufata iyo assurance maladie kugira ngo aho kuburyo bwe bose buguma buja mu paya amafrais médicaux abuzigame assureur habariwe akomeza kurihira les frais médicaux umuryango wiwe toute l'année hanyuma ubundi buryo busigaye akabandanya abukayinvestisa mu byo ari karakora. Okay. Hari izindi produits za nyuma ziri conseillé ku basalarié hari assurance pension complémentaire na assurance éducation aho ziganya kukuruke bwawe kuko biri kose umuntu adotewa akukuruka naho ukukuruka kibasha rero ni byiza yuko uziganya kugira ngo niwakukuruka uzofise uburyo kanaka uzobufise kugira ngo ubandanye ubuzima naho ata muntu aba kiguha akazi wowe ubandanye ubuzima ko nkuko tubibona abantu benshi 60 baba bakomeye bari buzuye gutya mayide kandi bumva bafise n'umwanya wo kubikora ari ugasanga barabuze iki uburyo. Alors l'assurance pension il est très conseillé ku bantu bose cyane abantu batanguye akazi bakiri bato niho batarimegwa babika buhoro au final bakazosanga uburyo bwaragwiriye. Jewe hari abantu benshi conseil à ce produit barashimira cyane ukabenga manager nayabahaye alors que nayawo ngati kuri aya mafaranga distance ntaho nari kuyabika. Okay. Comme ngati kuri mengo aje kuraba nka situation par exemple yogeza afukati n'amahane gwanje cyane nayo undi bona donc ni produit ifata cyane ubutunzi bw'umuntu assurance éducation gutyo nyene aho umuvyeyi ategura akazoza ku mwana wiwe akamwasura pour l'éducation hanyuma nkuko nakunda babwira mu bare kongera kuvuga ibindi nkuru ishoboka ariko umuvyeyi arashobora kwitaba Imana kandi umwana akiri kariga umwasura acarihira ishuri umwana. Okay. Yes. Donc iyo assurance ikora umuvyeyi yafuye canke no mu gihe umuvyeyi atagishoboye gukora irakora. Bon, ikora mu buryo bwose irakora umuvyeyi akiriho arabika hanyuma hageze yuko abikura akazobikura akigisha umwana wiwe ariko assureur aramwizeza yuko naho uzoba utakiriho ukiriho uzobyibonera aziga muga nawe utazoba ukiriho aziga umwana wawe guhera iyo tariki witabiye Imana tuzomurira amashuri. Wow. Ariko rero iyo produit benshi ntibarayimenya ariko abayimenye bose bayumvise baca batera bayifata kuko uyifata sero uburyo bwawe. Okay. Bon, ico ntahuye no muzi donc heje kutubwira juste tu viens de faire toute histoire d'assurance comme nk'urufunguruzo ruri indispensable muri business kuko urumva donc ni juste
kuri assurance ni juste icyo natahuye je muri jargon iby'iwanje ntahura c'est juste transférer les risques ukabandanya ukabandanya ukora iby'iwawe mugabo les risques ziri tenus en charge ego moyennant une certaine prime oui ego quand on va na écart ya prime na risque na bihuri ego ok ngoma ndakoze ibibazo bibiri vya nyuma kuko ni ikiganiro si mwenda dufite ikirenga donc avec tout ça nk'umu investisseur en assurance yego donc umuntu avuze ati jewe ngira nugurure ibotike ya assurance dans notre assurance on va yishize muri risque yo kwishura aya ma assurance wewe yunguka gute alors urumva afashe ingorane z'abantu bose yagira zishure rimwe wewe ok buriya abantu ntibacira mu magorwa rimwe amagorwa ntashika ku bantu bose cyane alors ibyiza nuko abantu bose bafata assurance hanyuma muri abo bose habaho icyo bita mutualité de risque umwe atagize ingorane afasha uwundi yayigize ni ukuvuga yuko umuresurere nawe agendana ukwizera yuko bose ntibazogirira amaaccident rimwe reka izi prime collecte turihuyu hanyuma uyikumbure nawe ejo hirya ejo ntazobandanya agira ama-accident ariko azoriha prime hanyuma nuvuga ngo habeho mutualité de risque aronke uburyo bwo kubandanya ariha abandi bikava hehe mu collecta ayo maprime atandukanye bisaba yuko rero abantu bose bavyumva bakagira iki bakariha des primes d'assurance ku marisque atandukanye yoba couvert par l'assureur kugira ngo ico cyose kibandanye kigenda neza hanyuma ikindi mumenya nuko n'umu assureur ubwiwe arafata assurance bayita réassurance nawe nyene amarisque ara transfert ego urumva bica byoroha kandi aba réassureur baba bari mu mpande zine z'isi urumva ni ikintu kiri sûr 100%. Ni nk'umuntu yavuze ngo twikoranire imitwaro ni ibintu nk'ibyo byo kwikoranira imitwaro byo gufashanya gushigikirana donc ibibazo bibiri vya nyuma ça s'adresse à toi donc est-ce que donc nk'umuntu agushitse imbere donc tu es déjà muri courtage et assurance bwega tuvuga ati ok hitamwo kimwe soit être un assureur directement ou bien courtage et assurance donc tu préfères quoi jewe hakuba bon sanze de mon courtier d'assurance facilitateur conseil en assurance umworoshi mu by'ama assurance bivanye nuko nteye bivanye nuko meze kadakushuye muri ubu buryo umu assureur na urumva c'est le grand poisson urumva bisaba n'amafaranga menshi ni gabarit vraiment ni teka ni un impact ego ariko malgré tout ça sinon hitamo kuba umu-assureur bivanye nuko nteye ngo ndabibabari je préfère toujours être kuba umu facilitateur en assurance umu courtier d'assurance uko nimereye kubera iki j'ai un contact direct avec les clients kwawe je biranezera iyo ndiko ndamenyesha umuntu ikintu atazi nkamwigisha kandi abantu dukorana tuba duhuye batandukanye haba particulier haba abadandaza haba ama organisation internationale canke institution za leta canke des salariés abigisha canke abandi bantu quelque soit ivyo basanzwe bakora biranezera ko tumarana umwanya tukaganira mu nyuma tukavana bafasha assurance iyo process de niyo nkunda iyo contact kandi ndumva ndiko ndakontribua beaucoup plus kugira iki gufasha muri pénétration de l'assurance la pénétration de l'assurance mu Burundi iracari nto cyane iri encore à moins de 1.5%. Urumva ni ntoya cyane rero ndumva yuko birankora ku mutima iyo ndiko nda participa activement kugira ngo iyo taux de pénétration igire iki ishobore kuba nini gusumba yego
rero iyo contact iranezera kuganira n'abantu kumva ama feedback hariho beaucoup plus de relationnel tandis que l'assureur il est là il a son argent hanyuma hariho n'amaproduit aya concevoir wewe akabarindiriye yuko abantu bagira iki bayamenya bakaza kuyafata tandis que moi je suis beaucoup plus navuga ngo imbere muri bataille kumenagura imishike niho rero tukura amayide menshi y'abantu mu bisanzwe muraganira ukumva réellement iyi produit irakenewe iyi ntikenewe canke on suggère umuassureur gukora produit kanaka bivanye na bezo twasanze kuri terrain. Donc je me sens beaucoup plus utile en tant que courtier d'assurance plutôt que assureur. Donc ikindi kibazo rero tu préférerais donc investir dans les assurances donc kugura ma produit d'assurance ma police d'assurance ou bien épargner dans un compte en banque. OK. Alors jewe nibaza yuko hamwe hatankira handi kandi umugani je sije nawuciye ugena navuze ndawusanga aho ngo il faut pas mettre les œufs dans un même panier. OK. Ubwanje on met en banque, on met aussi en assurance. Pourquoi hamwe hose arafise sûrement avantage. OK. Ego ariko s'il faut kugira ico ntanguye nkaherezako ohera muri assurance. OK. Hanyuma bishobotse kandi birashoboka ubipanze neza uko umuntu agenda evolue umuntu agenda asubira inyuma akashira aussi en banque kuko hariho kumbure ikimutoro nkahajyoro nkahandi. Moi aussi si tu compares les gains les gains c'est revenu sur chaque donc quand même l'assurance t'assure des risques. Ego ico coco sinogira sino kwihindukiza mu ijambo umuntu ubitsa amafaranga ukashobora kuyatora anytime hanyuma kongera akakwemera yuko ari nkamwe kwitaba Imana ayandi wabaho bazoronka l'épargne et le capital d'essai urumva yuko le choix est clair ariko ntawe nobuza kuja hose muri banque naho nyene hafise amavantage ho naje kuvugira sivyo nkoramwo ariko nibaza yuko bifise avantage navyo nyene nibaza ko umuntu wese yobikora nta muntu yokwibona ahantu hamwe gusa kuko n'amabanke musanzwe n'abactionnaire ba banke les assureurs barimo ya amafaranga yose y'abacollector acaja muri banque. OK. Ego la monnaie continue à circuler. Donc au lieu yo kwikorera imitwaro yose tuza gucinyizwa n'amarisque dufata donc hari abashyiraho biyemeje kudufasha muri ibyo bintu by'amarisque bagafata amarisque yayo twe tukabandanya ubuzima bwacu. Donc ico novuga ntibikenewe cyane ko twikorera imitwaro y'amarisque kandi hari abashyiraho kandi hariho na fast insurance brokers ya Ninete abashaka kudufacilita no kuduhanura kuvyerekeye no arafisha n'ubushobozi bwo kudufasha kumenya donc chaque situation na risque dushobora guhura muri iyo situation quelle police d'assurance umuntu ashobora gufata. Ego wowe mwageze kumbaza ati ni iki mu préfère mukino préfère no kuba ku bya courtage umuntu donc umuha ikintu muramuhanura hanyuma akaronka un produit personnalisé kuko abashoboye usanga badakora kumwe bose alors que moi en tant que facilitateur en assurance mpejeje kukumviza deje kuganira je vois exactement quel assureur ukeneye ashoboye ibi inye wifuza. OK. Ego donc ukacusanga nta kibazo kihabaye bigenze neza. Ego tandis que umuasa ashaka ati je mfise ibi tu prends ça pour le moment offre yanje ugasanga nawe afise amategeko agirako ataja hejuru canke munsi ariko en tant que courtier je suis plus libre plus flexible avec mon client murakoze. OK, ndagomba rero muri aya majambo bicanga ubwire abariko baradukurikirana donc nimba ufise impanuro kubijanye n'ivyo twavuze twose une synthèse mu majambo abiri canke atatu donc ce qu'il faut faire ku bantu bose bariko baradukurikirana ijambo rimwe nababwira ni kimwe bagerageze kwidocumenta deja babitanguye kwidocumenta à travers gukurikirana ino émission
canke kumbure abaraha hafi bashobora kunyandikira mail ou message des questions seulement baronke éclairage pas nécessairement gutera bafata assurance mugabo baronke kushishiramo muri description ba contact yaho ego baronke umuco kumbure abari kubakurikirana kino kiganiro bagize des questions nibaza si vyiza ko bovyigumizamo ça ne les ferait pas évoluer iciza nuko baronka umuco kuri chaque produit bumva bo yabateye n'ubw'amatsiko juste pour s'informer hanyuma intérêt ikaza mu nyuma ikintu gituma abantu badafata assurance ni kimwe gusa c'est l'ignorance ni domaine vraiment abantu binyora cyane sinon bazi des informations par rapport à ce produit boyibamwo nabo nyene boca bihonda compte ko aho bicaye aho bahonyoye aho bagenda hose devrait avoir une assurance par rapport à ceci cela pour être en sécurité kuko icyo umuntu agenda arondera ni bibazo bikene ingorane nkene gusora amahera makashoboka musanze umuntu anisha bayifuza muga ntibigera bamenya yuko assurance ihari comme un outil alors icyo nabasaba mu jambo rimwe informez-vous documentez-vous posez des questions ndashimiye cyane BITV ko mwanyumviriye ndamamagila mwakoze cyane kuntumira muri affaires et finances narisanzwe ndagikurikirana kuko je m'intéresse kintu cyose kijanye na entrepreneuriat kijanye na business na affaires kuko domaine ndimo birafatanye cyane ndabashimiye cyane ko mwanyumviriye mwaje tukaganira kuri un sujet très passionnant pour moi qui est l'assurance mwakoze cyane